Isaac TV mwashoboye kumvumbura. Haji indaya y'umuhungu yabaho. Indaya y'umuhungu irabaho. Indaya y'umuhungu. Sha. Jena kuda kumva ijambo surprise. Rifusigura iki mu Kirundi? Surprise. Bon, ndarivuge mu Gifaransa bacegenda. Mu Kirundi. Mu Gifaransa bakunze kuvuga, bakunze surprise. Surprise. Mu Kirundi. Mu Kirundi yana, mu Kirundi kwereka cakanyere. Haje simisigura iki mu Kirundi? Eswime. Eswime ni bon, insigura y'amajambo agoye kwe. Ukere tugira insigura y'amajambo agoye. Lolilo arazi kwambara sana kuruta abastari bose tuzi nga. Ego chagowe. Kwa kule ahandi. HOP. And answer to the left ama to the right? Acha nianze. Acha waze. Sasa tuanze wapi ama tuanze wapi? Bwana tuanza ku freestyle kwanza. Turangia papa. Twende. Sawa, bite muta turabara muta dumusidi kuko nsiga rappe nk'amavuta tubikora simple babiri ntuguta rise all my life tubanza gufuta bifuza kumfata nabi mugabo naso ndahevye uyu musejo nzobamena maso kubuje njeka byinshi bakora ibintu bishisha sinkunda kwihora muga hari igihe bishika rise is ndomuniga umunwa wari kuvuga make ivyo utazuranuma rise my big deal uravye nabyo byotuma ndagufata nk'umubici nkinge mvuye gusuma maybe warufise indoto zo kumera nkanje bishire ku ruhande kuko ntibishoboka uduze hatageze ni nazo uzocukoroka bagukambe uruku kushoboye ndagutange twifuza kuba the winner mu gifuza imodoka ndagucange Isaac TV muramubona rero bakuzi ba Isaac TV turamubonye umukubito umutipe bamenyerewe nka mukubito man unahiti man urashishura na kesi kudadadeke sasa bro mimi niweke mic kidogo tuongee haina wasi fresh ikashire micro gato. Okay, nice kabisa murabona rero turi kumwe na Just Gael umutipe tumusanze nimbavuye muri sport nimbari mu biki sinze ugiye muri sport ni vendredi babikena yuko tuvuye kuri mic babikena yuko tumazigiye kinini turi mu kazi ko tujya kwinonora urabona ko amagara ni nkenegwa. Just Gael the real man umukubito black man nijisho ni black oyo mutipe yakoze active umutipe rero ni so umutipe amazimi sahitinga sana amazimi sateranya bera vyose nagomba nakuramutse je twaherukana ukora muri Bujahid buri muri Isaac gosha kera vraiment utara vyibuha ni fresh imbere bro shimimana dukorera abandi amatukikorera ariko ndabona menga fresh ni gym kama aho ya sio bitu yatari ahubwo naheruka kera ako promo manavuza ati reka subire ndabe yuko kera ne mu basketere mwiza none barakunda gusubya uburebure ubaza ngo vyavuye ni madenki mingi. Okay, nice. Umukubito mazimisi urakora fresh kabisa ndabona na TV yarabwa sana. Si sana bwo dukeneye ko mwongereza baba subscribers bose ba Isaac bose mukuye tucangiye si wote nababandi barugike hivyo bana ko byose ni gwacu ikibazo gishakiza ngaha niki kenshi urakora bijya biganiro ubikora mu radio Colombe ikibazo gishakiza ucubitora ukabishira kuri channel yawe why atari Colombe channel ya Colombe oya umukubito na Colombe vyose nico kimwe kuko famille Isaac nujya muhungu wawe mwese namarasamo nico gituma atatandukanye rero umukubito na Colombe shimira ni radio kubona yarashoboye kugira icyumviro ciza irazana icyumviro nka kijya cyo kugira ngo bijya biganiro turagira bize birashikira benshi bashoboka ari abantu baba mu bihugu byinshi vya kure iradio yacu idashikira hariho iradio yacu ni kwira Burundi bwose urazi ko ari ama radio make y'Ubujumbura kwira Burundi bwose ariko birabashikira kandi biraduhimbara iyo bikogwa vy'abaririmbyi b'abarundi bishitse hese yashoboka kuko tutariko turabesha nyino muziki abamenyesha mukuru muko murakora abaririmbyi ariko barakora ku mpande zose abakameramani ari ariko arakora ku mpande zose tuko turakora rero kimono kubwira nuko umukubito wumvise umukubito wumvise Radio Colombe wumvise Just Gael wumvise Radio Colombe umuvyeyi w'umukubito. Nice jari kiringo nshaka ndamusabe kintu ndakubwira wewe ukagenda
Nkumenga ni umupasiteri wamaze kubona umupasiteri ariko tugerageza akantu ariko mbanza ndakubwira ikintu kimwe wewe umunsi uzongera sana umeze nka uvuze nk'umujamara hari umupasiteri bariko batanga ivy'icumi baraheza hama bacavuga ati reka dutanga amashikana hari akireba ubwo bunoti bwa difra ubwo bunoti bakabona gumazana ama difra nawe hari mugugera ukwezi guhera ari herwaye akabona iwane akwadakwira herwaye aho nyina cyari hindura ingene ayikora pressure Imana ni kuni mbombo Imana ni gijojo hereza Imana amafaranga ikwiye haleluya niwe wabikuye oya siyo nabikuye ndagwa akaroro kujya kuno harufuza uduga vuga ati manuri nga amen ndakubwira wewe ko vyama aho cyuduzi kubo tugiregeje akantu gatorugira mu radio ndakubwira ko vyamaze kumira ndakubwira ko ari Juste Gael aka the real man from RSI tukaba turi kumwe na Isaac aho rero urazi kibuze habuze umuziki wewe umuziki nukenewe cyatuba okay hari umuntu yagize kumbaza ati niwahura na Juste Gael ndasabye zo mubariza akantu Juste Gael urumurapera ya ari gero nabonye wakiranye na n'umutipara amaflow nipige flow gani bro ya flow zawe nyene ya kwese basi uri kumena n'ujya muti ofisha nyinshi arovye ngano ma sawa basi kubitaka icyo wumva kije hafi ndesha umukobwa mvuga umukubito mvuga ibiki kuko no vuga resha umukobwa amaso meza mukobwa mwiza umeze neza gira gato nga ico nkwibariza nakubandanye yo ikiganiro mukubito kuri radio Colombe DJ Kasamaze micro ngwi Mr ngo ndirimbe yo 93 n'ibice bibiri yo in the house niyo turi yo ndakubwira ko vyamaze no gukomera class yamaze no kubakauka Istegel yamaze no kubahabura tumbereza na guhinduka isaga bawumviriza ufana wanje kakuje kumubooster nico gituma nagufana nka booster kukwe wahisemo kugumana na Juste abaguponda batoke kemproviste tunabemeza now we the best chinzawa aragize umurapero umujaba nakubali udibararenza urarenze ariko bro ari izuba vyageze gutamba ikoti ari imbe ntuzubikuve oya je ndagwaye egaje juste je tugora dukura graza gwa nk'umuntu mudamu naco cyane madamu radingira gwa abagara bagya amazina y'ikirundi ni fisa amazina menshi ariko rero abantu bakunda kukubona kuri runinga ku biganiro bitandukanye ariko rero basabiza ati exactement Gael arubatse oya acoro muje wana ndacari single zishaka kuvuga ngo ndacari su oya ivyo ntavyo navuze kandi nta munga bisuga ivyo naho ndavyumva haji ndayi y'umuhungu yabaho ndayi y'umuhungu irabaho indayi y'umuhungu sha indayi y'umuhungu kuko tukuvyimba kwa ko cyamara numva indaya mbaya simbazi ko ari umuhungu cyangwa umukobwa ariko manumvise ko ari indaya Juste Gael nice kabisa okay bro nuvuza na rap yashoboye urashoboye ku flowing no studio zojya muri studio song bro abo nari ndindi rusore yayindi abo inyuma ya concert yiwawe ndibanzo usange nasura karirimbo kamwe nawe nu barangeneye muri game indirimbo ingeme ndayikubwira indirimbo izo bayitwa dossier y'umwarabu tugomba kugura ama dossier yose umwarabu aragowe rero yagize uyu mwarabu afise amakosa menshi kandi abarabu arashobora kwimita arashobora kugira ibiki arashobora kukunyanganya mu mpande zose hari umwarabu amakomantere uranayo ni menshi Gael amakomantere kenshi meza amaze kukuryohera wahuye nayo naya yavuga gute abo jewe commentaire kwiri kose iranyubaka commentaire ya mbere zimaze kunyohera ni commentaire zamazi zimbwira ico no hindura kuri jewe kuko nizo zinyubaka kuko je singeneye kumenya ivyiza biri muri jewe cyane ndabimenye ni vyiza ariko kumbwiye amakosa ni vyiza cyane kuko biranyubaka bigatuma jewe menya ico no shobora kuba gihimbara wewe uri kurankurikira kumbe wewe naho umuntu atura video yawe kuri YouTube akashiri wewe ntaco bikubwiye jewe abo jewe bivana akashira ku indi YouTube cyane
ayishize ku yindi YouTube atabimbwiye hoba harimwe akagaye ariko yabimbwiye nkamura ubusha naco bintwaye ariko abanza kubisaba ndasubiramo ubanza kubisaba sawa nice kabisa just Gael ukora iki kugira ubandanye ucungera neza ijwi ryawe kuko kimwe mu tunga tuzi mu banyamenyesha makuru benshi ni ijwi ukora iki kugira ijwi ryawe ubandanye no turabwira wewe ikintu nkora kugira nshobore kwandanya kugarda ijwi ryawe fresh ije kintu ca mbere nkora ndagira sport bon ego ndagira sport iracungera ijwi ego iratuma mu mubiri umera neza kandi n'umuhogo urumva wahemye uravyumva mikini naco je nta nzoganywa hagiye inzoga nimbi cyane ziratuma ijwi rigira ingorane akayoga vraiment haraciye igihe kinini ntakariko ndagafata urahuye n'umuntu ati just Gael ni muyuwayi ujya mutipe arahengama ujya mutipe amakomandire akunda guhura nayo cyane abantu ba presenter wishura ndamubaza igituma avuze ivyo hama akimbwiye hama ca ndaba nanje bwabo ndiko nahengama hama mbonye ko nahengama hama we nyene ca ndamubwira igituma ntahengama gituma ivyo ariko arambwira rimwe na rimwe yoba anyibaza uko ntari sinuma mvuze ngo yoba yihenze ariko yoba anyibajije uko ntari kandi mu vyo namye saba Imana nuko ntufa mpengamye na rimwe yacha yo fresh sana umetisha sawa just Gael azindimi zingana indimi indimi inzi vraiment sinke kandi si nyinshi twagiye Kirundi tubandanye no nje ndakuvugiye ego igifaransa na kongereza nyene katari gato kandi atari kanini ariko katotuma umburanye imbere y'ubutungane ngo nsiyinde je nakunda kumva ijambo surprise rifusigura iki mu Kirundi surprise bon ndarivuge mu gifaransa bacegenda mu Kirundi mu gifaransa bakunze kuvuga bakunze surprise mu Kirundi mu Kirundi kere gacakagere urabona ngeno zangiye swime haje swime sigura iki mu Kirundi swime ni bon insigura y'amajambo agoye kwe ukere tugira insigura y'amajambo agoye swime ni novuga ni nk'intuze umuntu yihanaguza ikintu umuntu yihanaguza cyo twitayisima oya ni igikoresho cyagenewe kwihanaguza iyo umuntu nyene avuye muri douche oh my god kwafu utokwimyesha ni bimeze gute kwafe ewana je gipara kabisa sigo yanje kabisa impuzu to kwambara ni impuzu zimeze gute ewana narigeze kwambara ipati irambihira jewe nyene ndibona mu kiyo navuga ati wapi vraiment kujogese nabwanga nuko nari nkiri umuboga nari nkifisa akayobe nkawe wari ukiri umuboga nari nkifisa akayobe nkawe ke reka kunwega aya bafisize we ndimo no kwirabura je ndirabura muturabire bashi je nuyu ninde irabura ninde irabura gusumundi sawa just Gael ingiaze guteka zimeze gute ibi nibazo rero byanyuma tugwe oya nibi byanyuma ufise ibindi urambaza ntugira ubwoba kwaza president biragoye ndabize oya ingia nzi guteka vraiment sinke nka jewe ndashobora ndagutekeye ndibaza ko biravana n'iminsi ibihari kuko hari ingia umuntu ateka bivanye n'umutumire wo kunda ivyahe numve ko nzi kubiteka okay sawa mu gusozera ikiyago cyacu je numenga twoheza ku bibazo nka bitatu canke bine vya nyuma ibibazo inyinshi wishura ni ego canke oya ego yes or no ngaho inyinshi yawe umbwira ati ego canke ati oya sawa ego DJ Fanara gukene korera TV yiwe birakunda ego ebane nka 50,000 ashobora kuyajya nk'amezi abiri kugira akorere kwanza medi zisamuki oya just Gael nukuri tutabeshanye ebana Black G yarazimye mu muziki oya just Gael hajya Fizo ngo arishima oya Lolilo arazi kwambara sana kuruta abastari bose tuzi nga ego cyangwa oya
bavuze ati gusumba abastare bose urumva gusumba urumva ko ari wa mbere urumva nanje sindatonde ku rutonde numva nico gituma navuze oya okay juste gali muguhera ushobora gusanga yambara neza gusumba bose ukuyemo wewe urumva abayivye ikibazo cyawe muguhera heza juste gali akajambo kanyuma nagomba nkengurukire wewe Isaac na cameraman hajya Isaac TV mwashoboye kumvumbura nari nigire mu gasporo ewana aha ndaza harabajama muri club bandindire bari bazikunda nabemereye ko nkubita 360 ariko nacerewe ntaco ndakubita 180 hamashimire abari ko barakurikirana bose Isaac TV ndabwira ati mubandanye mushigikira umuziki w'u Burundi ibiganiro muri ko murakora ni vyiza cyane narabonye ikiganiro mwakoze na mwakurikiye Big Farias Ingozi byarerekanye yuko mufise ishaka mukora ibintu apana kubera ngo mukeneye agafaranga cyane ariko mukeneye yuko umuzika uri hose mwawuherekeza ni ikintu cyiza twabasaba ko mwobandanya n'andi ma TV online akabigirako nta mikiri naco nuko tubandanye dushigikirana mutibuka gucaka kuri umukubito mukubita umusubscriber wa Isaac no mukubita nico kimwe tubandanye dushigikira umuziki w'u Burundi tubandanye dushigikira akazi keza hama bro ariko ugiye ntakubajije ibibazo byinshi ntombaza ndazomamagana ntombaze ariko kimwe muri ivyo gusa nuko ari bambaye marque nkunda Adidas tuyihana promo bazoduhemba ewana barabe kabisa utelefone hariya barungikina ariko uko bigenda kose bro big up sana kuri team yose ya Isaac Classic TV hama mubandanye muteza imbere umuziki w'u Burundi yari Juste Gale Black Man aka the real man from our side. Bye bye, ciao. Turago. My name is Isaac Classic. Get subscribe, like, and share. Get subscribe. Okay, hamarero. Karihe, Karino, subscribe Nino. Bivana n'umuntu ariko araba angle ariko abirabiramo. Gituma bayishiramo oyiko biri kose ukatuku ibubafu nino iburyo nino ukasuku ibubafu nino ukasuku ibubafu nino ukasuku ibubafu nino hose ni bubafu. Okay, nice kabisa. Bana merci beaucoup kugira subscribe ibigano byose bishushe biryoshe bana bisanga kuri Isaac TV. Twamuvumbe nuko byagenze. Yagifashe muri cyane nayo. Abana babi basigaye bandorangiye muri sport vrai. Bana good sana. Tariko Juste Girl umpresenter ariko akora neza cyane kuri social media uko mubona bigano bye bishushe muri studio za Colombe FM. Behind the camera Chuma Jukes Lokinene Chapa Ilale mina sepa ra twese ra beefes umviriza gato mfise icyo mbabwira wari umunsi nari mvuye muhi nambaye akajinsi hejuru agapi buriko buri ngiye kuboya turoretse bagwi bibanza biraga byanka kudukwi nkaguma mbaza nihe tukari tuje kuhashaza ntaco batubwira nimba wari ufise no musi akoroka kumezuka mfise ushobora no guhabuka kuri battle rap wamfashe sindamureka kiretse geze imana onigaguruka numve kigongo nkavuga niva hawiruka nimbubisha kuzobaziga yeri ndukangwa nibiguruka nanubwo kandi tunakangwa n'amahene nimene zigituruka buri munsi akora bisanga ndamubajije kabipinga akankunda turi kumwe ntahara karenge mpinga rukundo guruhendo narubanyera rubonecha ba ales muri life nanje nikundira bandi kumbe yarafise impanya joro mvyumva mu babanyi se umwana bikibaza kuko yagiriza benshi isoyi ubwiza bwiwe pepe buguza pesha inayo mpamvu tanoma kuguha keshi bakumwe nanje urekane n'ababeshi baguha lafe ku mutima kama Natasha hirya no hino dabizi bavuga meshi ngo viji wawe ntagukunda afise benshi ubwiza bwawe jeni kuri ndi tayari shaka kukuba hafi kujya kwifimi bahari nakubye nivyo bavuga ari uko ari ubwa mbere mbibonye sinibaza ko byo biwacu nikeka kure nko muri Polonye yari umutipa mukira gangster ko yabona ko atomunesha umuntu ahura n'ubundi hari wazobigira bagakesha ayo mugerenya ngibyiwe amaca murenza ko n'amakofe ibyo bintu ndabera ukumengo muri filme ya Didi Kofe tacamira nukuri abantu bararorera ndabura ukongira mbaza ndamwegera man vipi sasa